Hello bakunzi ba Paulo Cash Media ni Christa Bera Munezero ni gwari kurikirane gw'igano tubashikiriza umunsi twaza kubabwira igitero caraye kibaye ku ruhande rwa Ukraine itera Uburusiya akaba ari igitero ca mbere gikomeye Ukraine yo biteye Uburusiya kuva intambara hagati y'ivyo bihugu itanguye ndabahaye ikaze. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe vya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe vya kera ushobora gutera imbere ni kubaho uzi ahisigeze ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo bikunda ico kibazo rero muri palo d'argent twaramaze kugitorera umuti turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese ayo mahirwe rero ntagucike we wumvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya limited muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri limited iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya kane numero 17 abafise imanza abafise evenema abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama reunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomere niyi mubona iri kiraca munsi nkuko bishikirizwa n'abategetsi b'igihugu ca Ukraine catangaje yuko caraye gigize igitero gikomeye cyane mu gihugu c'Uburusiya gikurikiwe n'ic'Uburusiya caheruka kugira kuri ico gihugu mu ndwi iheze. Intambara y'Uburusiya na Ukraine ni intambara yatanguye kera cyane kandi ivyo bapfa biracakomeye kuko novuga ko batarigera babishikako. Iyo ntambara yagiye gukomera ku ntwaro ya Vladimir Putin mu mwaka wa 2022 ariko yari yatanguwe novuga no gufata intara ya Ukraine mu mwaka wa 2014. Vladimir Putin yatanguye iyo ntambara kubera ko Ukraine yashaka novuga kwihomeka ku gihugu ca OTAN ico gihugu ca OTAN nawo kikaba cari cavutse kera akije kugwanya abarusiya kwiyomeka kuri OTAN Uburusiya bubona yuko Ukraine yoba igiye kurondera umwasi novuga yiyegereza umwasi Uburusiya nabwo buvuga ko Ukraine idashobora kwiyegeka canke kwihomeka kuri ivyo bihugu vy'Uburayi canke OTAN kubera ko ifata Ukraine nk'intara y'Uburusiya. Vladimir Putin yemeza yuko atabwigenge ico gihugu gifise kuko ngo na identite bakoresha ari y'Uburusiya. Kuva kera Ukraine yamye itera Uburusiya ifashijwe n'ibihugu vy'Uburayi harimo na Amerika mbere na groupe G7. Mu misi heze twarabashikirije ibiganiro aho Zelensky umukuru w'igihugu ca Ukraine yasaba mugenzi we Donald Trump ko baja ku ntebe y'ibiganiro kugira ngo bahagarike iyo ntambara. Twarabonye yuko icabitumye ari uko novuga uwo mukuru w'igihugu ca Ukraine yabona yuko abamushigikiye abari bamushigikiye harimo leta zunze ubumwe za Amerika zamaze kumuvako kuko leta zunze ubumwe za Amerika nazo zari mu ngwano n'igihugu ca Iran no kuvuga abari bahetse igihugu ca Iran mu ntambara bari batanguye kuba novuga batagishigikiye ico gihugu ca Ukraine kica kibona yuko cosaba mugenzi we ibintu Vladimir Putin yari yamye asaba kera kuva kera igihugu ca Ukraine yuko boja novuga mu biganiro kugira bahagarike iyo ntambara gufata akarere ka Crimea Uburusiya bwabona yuko ari ugutanguza intambara kugira ngo ibuze Ukraine kwiyomeka kuri ivyo bihugu vy'Uburayi canke kuri OTAN. Igitero cejo rero kiboneka ko ari igitero gikomeye cyane bavuze yuko ari ukwihora igitero Uburusiya bwaheruka novuga gutera mu ndwi heze mu gihugu ca Ukraine bavuga yuko hateye indege zitagira abadereva arizo zitwa drone zikaba zononye ububiko bw'igitoro mu gisagara ca Moscou.
twarabonye yuko iyi ntambara novuga yasize mu gihengeri kinini igihugu ca Ukraine kuko novuga ko carahenzwe n'Uburayi congera gihendwa na leta zunze ubumwe za Amerika kuko bo baragishigikira bakagiha ibigwanisho gaca gija gutera Uburusiya nabwo buvuga ko butarota burekura kuko ufata Ukraine n'Uburusiya nk'igihugu kimwe. Mu kiganiro twe twarakoze mu minsi yeze tubereka iyo byavuye canke intanduruko y'intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya kera cari nk'igihugu kimwe mu nyuma baza gusamburwa n'intambara yabaye ariko nubwo byagenze uko ibihugu byose birasambuka arabo Ukraine n'Uburusiya Uburusiya ntibwigeze bwemera yuko novuga Ukraine ari igihugu gikwiye kwigenga. Ukraine nayo icishaka kwishira kuri novuga bakeba aribo abarengero nabo bakaba badahuza cyane Uburusiya nabwo buvuga ati uko Ukraine izoshaka kwinjira muri ivyo bihugu byashatse kugwanya Uburusiya izobishatse kwandurutsa intambara gushika n'isaha iyo ntambara ni intambara ikomeye kandi novuga itarota ihera kuko ivyo bapfa ntibarigera babishikako n'ivyo biganiro bari basavye mu minsi heze ntavyo bigeze bakora. Ivyononekaye vyose muri ico gitero cabaye ejo ntibiramenyekana vyose ariko ubushikiranganje bwo kwivuna basi bw'Uburusiya umenyeshe ko hari n'izindi drone zaburijwe mu kirere zari zije gutera ico gihugu c'Uburusiya. Umukuru w'igihugu ca Ukraine we yashikirije yuko ivyo bitero vyobera icigwa igihugu c'Uburusiya kugira ngo baje mu nzira z'ibiganiro baheze iyo ntambara kuko ico gitero caje nkokwiha kugitero Uburusiya bwaheruka gutera kundwi heze igihugu ca Ukraine. Tubibutse ko ngahari kuri Paolo Cash Media tubasaba mwandaye mudushigikira mugire sabone musharinge mu comment ibiganiro vyacu bishikira abandi ni inkuru tuzobandanya tubasesangurira ni inkuru tuzobandanya tubabwira suite ni inkuru tuzobandanya novuga tubabwira iyo bija niyo biva yari Christabella Munezero naho ubutaha ciao ciao. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe vya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe vya kera ushobora gutera imbere ni kubaho uzi ahisigeze ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri Palo d'Argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike we umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya 4 numero 17. Abafise imanza abafise evenema abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama reunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa utanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomero niyi mubona iri kiraca munsi.